abavuga yuko Bface donc kariyeri yiwe isa niyagiye akenshi donc isa niyagiye usa n'uwagiye kera donc ntukiri kuri ya hit nkuko vyahora akenshi bakavuga yuko ukunda kwipakiza kuri new generation mu dukorabo guti bumwe bafise ama mu gihe dukoze collabo ngo no kwipakiza niyo mva muri bantu bafatwa nk'abana bahemukwa umva ntimugira ivyo mushima ntimugira ivyo mugaya ibintu byose no kwidoga gusa so nk'ubu mvuze ngo ngoma nkore jenyene wacu usanga batanguye kuvuga ngo nakatiye new generation ndiko ndabinuba canke bansavye ama collabo sinda yabahe bigaca biboneka ko nabagaye ubona gute sindayibona sa ubona ageze he bayakiriye gute mu kibano uri muri entertainment uri wantumira umu presenter so aho nciye ndayumva mu matwi yanje kiravuga voilà hama ngo naragiye none ubona ndi we watumiye abagiye kantu niko hahagaze ko donc urazi tubona gahagaze nuko ndakumva iwawe mu biganiro byose nakoze nta muntu yari bwabimbaza hama kandi jewe muri showbiz ndi mu bantu baboneka cyane gose kabisa Yes, bakunze wa open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na Bface on the floor. Ndakuramukije Bf. Ndakuramukije nanje. Meze neza. Meze fresh kabisa. So no mwaka wa 2025 tuko turaheza ariko wagize mu bikorwa byinshi, wagize ibikorwa bimeze gute muri rusange muri kariyeri yawe? Ivyo ngira vyinshi biri public, ibiri private navyo babirekera jewe. Nibijyanye n'ibabona. Ibyagenze neza, ibyagenze nabi byose turavyemera kubera niko Imana iba yabipanze. Yes. Gusohora indirimbo yawe audio mu mukagira remix irimwo challenge n'abandi baririmbyi benshi cyane icumbiro cyari nyabaki wavyumviriye gute muri rusange? Kusanzwe kesa akazi kanje, akazi ka mwebwe, nakazi ka media, nakazi ka DJs mugabo je nariyumviriye nyene gukoranya aba rappeur abakera nabubu. Aba R&Bist babone mu yindi shusho yo kurapa. Ibintu nk'ivyo antwa hari habona garukanye barabihevye numva nifatanije nabo ko yanakuze ndabumva vyonjohera rero kandi baranyemereye Imana ibahezagire nyuma y'indirimbo hacategurwa na concert ijana n'indirimbo wagize nicahe kimazi canke yahe inyungu warosemo nyuma y'ivyo bikorwa amahera niyo nyungu nkotegura igiteramo kwinjira kuri entre barariha hama kandi uburi kura branding n'igikorwa kugira abantu bacumve kubera ko message irimo iya mbere yari yo kudisinga nari nshavuye cyane iya kabiri narabahaye condition ndababwira mwebwe muze kwacu umugani mu kirundi ngo biya naririmbye ngo mariage no guhamba byose vyitwa imanzi sivyo rero je narashoboye kuba ndiko ndavuga ibimbabaje nongera nshimira n'umufana wanje kuri kugacira afise kuri carrière yanje rero nibaza yuko kuri kwigira kabiri ya remix naciye ngerageza kugira ngo ntibaze kudisinga bo bavuge ku mufana kuko nta muririmbyi n'umwe aba hadafise umufana atumagira bakeya ariko baba bahari ego umufana kuri yo gisobanura iki gisiguye umufana gisobanura nyene yuko wewe n'uwo muziki wacu uheba adahari kubera niwe aza kuri concert umufana niwe usohoye indirimbo agira share agira like akagira comment agira subscribe urumva adahari nyene wotamba wirorera nk'umusazi abavuga yuko Bface donc kariyeri yiwe isa niyagiye akenshi donc isa niyagiye usa n'uwagiye kera donc ntukiri kuri ya hit nkuko vyahora akenshi bakavuga yuko ukunda kwipakiza kuri new generation mu dukorabo guti byavuze nde nama comment ko ndavyumviye iwawe byavuge canke ni message ushaka kumpa wewe no ni comment muri bafana nta muntu ndavyumva kandi deja amatourne nkora mu gihugu canke hanze y'igihugu niwe yakora waragiye indirimbo nkora nyinshi barazibona uko kwipakiza nako ahubwo je mba ndiko ndabahari tuba turiko turasupportingana kubera ko mwe mukunda kuvuga ngo abarinzi barundi ntibari
ntibari hamwe nta bumwe bafise. hama mu gihe dukoze collabo ngo no kwipakiza niyo mva muri bantu bafatwa nk'abana bahiye mu kwa umva ntimugira ivyo mushima ntimugira ivyo mugaya ibintu byose no kwidoga gusa so nk'ubu mvuze ngo ngoma nkore jenyene wacu usanga batanguye kuvuga ngo nakatiye new generation ndiko ndabinuba canke bansavye amakolabo sinda yabahe bigaca biboneka ko nabagaye wowe uhitamwo iki ku bwawe kikorohereza no ndakubajije nawe ega turiko turaganira donc urumva igikorohereza muri rusange ico ubona ko gishobora gukora wewe uhitamwo iki uhitamwo ko tuba hamwe canke wese yibako kuba hamwe birafasha okay ariko no kwibako biratuma naho ushobora kugira ingufu zo kugira ingufu izahe ko nazigize nabo batarazi hageze aho muba mukorana ahubwo kugira mwerekane izo nguvu kuko intumbero niyo guteza imbere igihugu sibyo none so ku bwanje je nibaza yuko ico kintu ndacumviye iwawe ico nzi nuko amahiti nguma ndayakora indirimbo baririmba abafana tukaziririmbana amakonsere yose mba ndimo baraha akazi umuntu utari hari abaha akazi umuntu ari muri movement muri circulation donc isugure nimba uriko urakora amasho bisugure yuko uracari muri circulation wowe wumva none umu businessman yinvestishije amahera yiwe yoja gutora umuntu yazimye atora umuntu ari mu kazi acaka bien sûr Bface muri wewe mu marangamutima yawe urafise ukubabarira kugirira ikigongwe imbabazi umuntu yazi gusavye cyangwa mwagiraniye beef cyangwa ikindi kibazo ndazimuha cyane kandi ndazimuhaye biba biheze ivyo ndabikubwira ko hari indirimbo ariko uradesinga nkuko wamye bivuga harimo amazina y'abaririmbyi ntazina ririmo no ariko umuntu agerageje kumva arumva ko hariyo message ugerageje kumva ubwa ntazina ririmo ariko harimo amajwi amajwi urumva kubera ari imwe nyene ara mentioning kubera ko kenshi je ndiko ndadisinga nta philosophy ngira kandi wo havubanza kwimvira byinshi nshaka message gushikira ndakuruhisha kubera ikifo kuvyumva ko message naguhaye bayumvise mugari wavuze yuko imbabazi zitanga kandi uzitanga rimwe gusa n'ubu narazitanze ariko mu nyuma tubona indirimbo irasohotse kubera iki kenshi iyo ndazitanze mba nshaka ntihagire na trace isigara après kubera je nta hypocrisy ngira nta bujyajya mfise kandi nkaca nanka ubujyaye kubera ubungize ko nkanabikema kweri ntiduhuza nibaza ko ibintu tubigaruka ko cyane byaraheze bimaze imyaka myinshi nabigarukanye kubera ko hariho igihe izo mbabazi bazinsavye nkazitanga hanyuma après yo kuzinsaba bakabandanya intambara uzi bandanije intambara wumva ko bwawe noce nicara nkatekana je sindi umumarayika oya ntegezo kureagisa rero reaction yanje yabaye igenderemo nibaze ko vyazari bon cyane bihera bidahera umvyonze je simperano that's how I am hari hasanzwe hari ikibazo gisanzwe kiri hagati ya Paul na Bilman Boy mu nyuma bakubonamo mu ndirimbo mu nyuma muri kuririmba ukamenga harimo kwakantu ko kwataka DJ Paul arico mufa canka ari izina giwe wumvisemo ariko bivanye n'igihe indirimbo yasohokeye igihe wewe urumva kubera ko compare igihe n'indirimbo wowe wumviriza ibyo naririmbye d'abord hari izina giwe wumvise oya mugabo hari sinakubwiye ko ukunda urusaku Biba fresh cyane nta zina giwe ririmo kabisa biba fresh cyane biba bimeze neza cyane so ni indirimbo yo gusohora indirimbo imeze neza cyane bakoyakira gute mu kibano canke muri babafana bacu wowe wavuze ko nagiye ubona bayakiriye gute je rero biraza kungura kubera yawe bikugora wowe nturi muri entertainment ariko donc basha nk'ubu ikiganiro two turagiye tugikorera wa mufana muri entertainment je shaka ndaziya commentaire niho ca ninjira mvuga ati reka Bface nze kubariza babantu byajisho kwako ariko imbere yo kubabariza turiko turayaga kandi si obligation ko ndakwishura canke wowe nawe ndafise no kukubaza sivyo none nta kibazo none kuganira ni hari nyine kuganira kuvugana urambaza nkakubaza wowe ubibona gute ndabibona sa ubona ageze he bayakiriye gute mu kibano uri muri entertainment uri wantumira umu presenter so aho ncenda yumva mu matwi yanje kiravara hama ngo naragiye none ubona ndi wowe watumiye abagiye kakana niko hahagaze ko donc urazituma ndagahagaze nuko ndakumva iwawe mu biganiro byose nakoze nta nkundi yari bwabimbaza hama kandi jewe
muri showbiz ndi mu bantu baboneka cyane rwose kabisa ahantu hose muri domaine zose ibintu byose mu mashow amakibe mu bubare hano hari imborerwa na acting nk'imborerwa rero jewe bivuze gutyo wowe ndatangaye ko nta muntu ari bwabyumva ni haba mu comment haba mu journalist bantu ni bavyumva iwawe je tuma ndakubajije wowe uvyumvise gute ko mbona indirimbo iri hit ahantu hose cyane twayakiriye neza ni bon mugabo nisize muri umuntu yagiye koma ni comment uyigire kandi wowe n'amaso yawe n'amatwi ntibikora birakora nimba bikora none hawo bazimenya ikibazo kiba gihari se kindi ni caki ni umuntu donc muri babafana mu byo bavuga kwipakiza reka tukibaze Bface twumve ica bivuga ko donc ugatanga inyishu n'umuco kuri ico kintu kwipakiza akaba ariho baza kumubwira ati ngo dukore umva kwipakiza atari ukwiye kuja kubisa wabonye ari zingahe jewe mba ndimwe atariza abandi bantu ahubwo jewe ndakunda nukwiye kumfelicita ukavuga ati wowe vraiment urashigikirana urakorana n'abandi urita abandi mukunda abantu binubana canke mukunda abantu bakorana je rero nikomeze kandi umutima wanje ngene meze nkuzi ikintu mbonye umuntu afise talent sindamwikabusha ndamusupport hari n'abapeti b'abarapera aho rufata bakiri ni benshi cyane muri industry hari abaririmbyi wewe wamenyewe kubera ko nabazanye bashika ni benshi cyane gose sakwete cyane gose ari Bface yamutoye akamwizana akamushikana hajya uko biri kose jewe singira label singira amafaranga ariko brand yanje nini nishoboye gusupportinga umuntu ashobora gushika kure abafana banje bakamumenya namwebwe mukamumenya kandi si umwe canke babiri batatu bane kandi muri uno mwanya ari abastar nagira nk'ivyo bintu ukwiye guhagarara ukavuga uti mumfashe tumukomera amashi ico mukora no kuminimiza abantu gusa muri ico gihe urashobora kuvuga amazina nk'abiri sishobora kuvuga amazina ariko bo nyene hariho ama interview babivugamo hariho kandi nawe ugize research ushobora kubibona kandi nawe urabizi ni benshi nje kubivuga ngaca bati kagabo kariyemerana ni ufise lebi ya nta lebo ngira ariko ndafise abona supportinzi bafise abageze no musi wishimira uvuga ati no mu kandi biranezera kumba nagushigikiye kwera mbona ufise talent ha mukagira ugeze iyo wafashije umuntu mu nyuma bikarangira agutukiye ku mugaragaro cyangwa mushwanye n'ikindi kintu nta ntegucika uvuga ati ahura n'Imana kubera ko je n'ubundi rega ivyo namukoreye side ni namuhaye ni juste n'umutima wanje kandi Imana irabona innocence y'umuntu wowe uri hakana ivyo wakoze ivyo baguhaye we muri ihuriza hari imbere tu urahura n'ibintu nyene uzovuga ati atwana ritwaye nabi public nyene turirimbira harimo abize n'abatize barashaka kutujudginga bakavuga ati uyu muntu kweri aririmba neza ariko hari abakonesa yitwara nabi ibintu nk'ivyo baratubona nyene ivyo ngene twitwara nyene birashobora kwicira umuntu mu gihe umuntu atandera afise ariko afise impano cyane gose gute indero nyene urumva indero no kuririmba biri en parallel kubera uko witwara no kuririmba barashaka kwa pressure ingene uririmba ariko bakanka ingene witwara hanyuma rero ivyo bigaca biza kwa affecta ya mpano yawe ejo ugasanga umuntu ariko arakwinuba kandi yari kugufasha kubera ko nta ndero ufise harakenewe amaraso bashasha muri entertainment wowe ku bwawe ubona ibiteramo vyose bijamo abantu bamwe ubu hora ubona nande usanga ari agasirikare k'abantu 6, 4, 5 usanga aribo bari mu kazi usanga aribo bari mu kazi nyine aribo baboneka ni vya bindi rero nakubwira ntibarondera umuntu yazimye ntibarondera umuntu atari mu kazi niyo mpamvu usanga baboneka abo bantu urumva hama kubijanye n'ivyo iminsi yose ntivyamye bimeze neza nkuko nawe utonda ugasanga amatara yacitse kazi kawe kagasubira inyuma ni kujya ushobora gusanga wavyutse umeze nabi kazi kawe kagahagarara nico kimwe n'ibintu ibiteramo vyose si mpaka ngo bigende kumwe organisation si zimwe publicité si zimwe hari igihe usanga wavyihutishije nta mwanya wa promo wabihaye muri uwo mwanya ntuba witeze ko biza kugenda neza ariko ubundi abafana barakunda umuziki kandi ababa bariko barabakunda turafise ivyo tubahereza rero kandi hariho n'abasani usanga wamurondeye ati aze muri iyo concert
ugasanga ari busy arifatiriwe n'ibindi cyangwa ugasanga amahera wamuhaye ntimuhuje rero si kuvuga ngo nako utamubonye ngo bisigura ngo nugukumira je sindi mu organisateur w'ibiteramo mugabo bakurondera kubera bazi ko public ikureklama uno mwaka wa 2025 mu mpera dutegura iki muri rusange projet zi hafi muri uyu mwaka nyene ndiko ndagerageza gusa n'uwaheze sivyo nibaza yuko nabemereye album ndiko ndapanga nuko hari ibibazo byinshi by'itamwo burya ziba ari album ya mbere yes ibintu by'itamwo bitoro amatara iki byose biragorana sivyo cyo tuyita ibibazo ivyo bicibita ibibazo rero ugaca usanga kubera ko hari ibintu byinshi usanga bigukostinga nyene kandi bisaba ivyo bintu ndiko ndavuga ucura biretse niyo mpamvu barareka single nyene nza ndasohora kamwe bazi vibing uko nyene so Bface umuziki ndazi ko umuziki ari ikintu cyambere kigoye umuziki biragoye gukora clip video biragoye kwandika biragoye n'ibintu byinshi bisaba kwitanga kwinshi cyane no munsi Bface ahageze ububona gute muri rusange kwiterambere ry'iwawe cyangwa nari sawa ndagerageza ndagerageza kuba ama style yose ashoboka ndirimvya afrobeat nyene jo nkahindura nkaba old school vuye muri old school nkaba ama piano vuye ama piano nkaba dancehall urumva jewe abafana biwanje bambo baryohewe buri munsi ni na style ukunda guhinduka va muri hip hop kuja muri R&B ukavayo kandi bikora abantu bake kabisa aheruka gusohoka ushobora gutumira abantu kuja kuyiraba muri rusange ndabatumiye kuraba indirimbo yanje yitwa Oya iri kuri chaîne yanje yitwa Bface Official hama kandi kugira ubone ibikorwa vyanje byose uje kuri TikTok nitwa uko nyene Facebook nitwa Bface on the floor Twitter nuko nyene Instagram nuko nyene Snapchat nuko nyene hose ndahari kandi unkurikiranye rero no challenges atandukanye ibikorwa vyanje ivyo mba ndimwo ama concert ibintu byose bishoboka bijanye n'umuziki wanje ni na clip video wakoreye ruguru hajyantu hari he hari mu ntara ya he ni mu ntara ya Muramvya okay abugize kabiri ndahakorera indirimbo yanje yitwa Ndabe nayikoreye Bugarama hanyuma iyi nshasha nayo nayikoreye ari ama image ari mu ntuze ari Muramvya ahantu bita mu rya Rusera ni hari eglise ndeza murabona yuko ziya view nyene ari nziza cyane ku muntu ashaka kuza gutemberera igihugu ku muntu ashaka kubera Jesse ni focaliza kuma piscine n'ama etage kandi nta muntu yova hanze aje kuraba ama etage mu Burundi nta yariho naya hari wabo barayafise ama piscine barayafise ariko ama nature menshi ntayo bagira ariko iyo yerekanye biraba motive kuza kuvisita igihugu cacu no motiva nanje baririmbye kuza barerekana ibintu dutunze mu ntara hagati mu gihugu byo tuma umuntu aje ngaha ashobora kuja kwatemberera agahindura ivyumviro ko na klima zaho ziri different z'Ibujumbura so rero nibaza yuko ababibonye barabonye ko araga clip keza shimire Igbana shimire kandi nani Trust Beat yakoze audio hama Bedi Best na Gigabit bagakora mastering nibaza yuko tutibageno njya mwige marimo nwige marimo Twarlen hama kandi shimire n'amagaba baravugijemo ama instrument amye amekambini yakaranga indonongo ya shimire kandi n'abakobwa batambye kirundi bitwa Fly Girls shimire kandi n'uwarishe video yitwa Turel Karim okay Imana imwezagire je nibaza yuko timu yose aho baherereye barakoze kuko twatanze igikorwa ciza cakiriwe neza yari abambonye ngiye kuririmba mu Rutana kuri frontiere mu Tanzania no mu Burundi barabonye ama video na postinze abantu baje ko babuza abo baje ariko nayi postinze indirimbo no munsi ejo twariko turayiririmba na bose vraiment numvise ndyohewe cyane kuba indirimbo yarashikiriye igihugu cyose kandi nibaza ko ukuboko kumwe kwiyaga ntikumara ubugi rero iyo ukoranye n'abantu benshi muga collaboratinga muzana igikorwa gifise quality ni n'abafana cyane hagiye uvuze umufana akenshi mba numva umuntu
wa ruguru iyo bafana nta buryarya bashiramo, bari real kabisa. aremera indirimbo akaja kuyigura kuri studio kuri 200 francs y'amahera y'amarundi, akagashyira muri kati mwarakumviriza cyane gose gose. En tout cas vraiment ndabashimira gose kweri, baragerageza kudushigikira nubwo nyene rimwe na rimwe usanga ama connection bagora, n'amatara akatugora, mugabo vyose bizoja mu buryo ni sawa. Nibaza ko atacama ari cyahiye, ntivyama bimeze neza, ariko mugabo bizogenda neza, karacamwe kagenda neza, ni kubisengera.